Inshuti bene data namwe bakunzi ndabaramukije mu izina rya Yesu. Muri kumwe na Pasteur Hirene Nahazwe kuri rwa rubuga rwanyu mumenyereye shingira intahe Imana nzima. Uno munsi tugira tuganire ku majambo ahambaye. Tugira turabe rya jambo rivuga ngo amavi yose azomupfukamira. Haleluya. Waruzi yuko amavi yose y'abeza n'ababi azomubona azomupfukamira. Haleluya. Reka rero tubanze dusangire ijambo canke dusangire isengesho ryo muri Zaburi, Zaburi ya 86. Bivuga iti uhoraho ntegera ugutwi unyishure kuko ndi umugorwa ndi umukene. Zigama ubugingo bwanje kuko ndi umukunzi wawe. Ewe mana yanje, kiza umusavyi wawe akwizigira. Ngirira ikigongwe mwami, kuko ari wewe ntakambira umunsi ukira. Nezereza ubugingo bw'umusavyi wawe, kuko ari wewe mwami njururira umutima. Kuko ari wewe mwami njururira umutima. Kuko wewe mwami uri mwiza ugabirije guharira, kandi wuzuye imbabazi ku bakwambaza bose. Uhoraho we tegera ugutwi ugusenga kwanje, umviriza ijwi ryo kwinginga kwanje. Ku munsi w'amarushwa yanje nzokwambaza kuko uzonyishura. Nta gihwanye nawe mu bigirwamana. Nta gihwanye nawe mu bigirwamana mwami, kandi nta bikorwa biriho bihwanye n'ivyawe mwami. Mwami, amahanga yose waremye azoza kwikubita imbere agusenge, kandi bazohimbaza izina ryawe. Kuko uhambaye kandi ukora ibitangaza. Ni wewe Mana nyene wenyene. Uhoraho, ndangira inzira yawe nanje nzogendera mu kuri kwawe. Egeranya umutima wanje kugira ngo wubahe izina ryawe. Mwami Mana yanje, nzogushimisha umutima wanje wose. Nzohimbaza izina ryawe ibihe bidashira, kuko imbabazi umfitiye ari nyinshi, kandi wakijije ubugingo bwanje ngo ntibuje bwina ikuzimu. Haleluya. Aya majambo yanezereye, na cane cane ku murongo w'icenda havuga ngo havuga ngo amahanga yose waremye azoza akwikubita imbere agusenge. Iri ni ijambo rikomeye, kandi iryo jambo turisanga henshi. Nagerageje kwifashisha intelligence artificielle kugira ngo ndabe aho ico bisigura, nongera hariho ga Bible ya intelligence artificielle, hanyuma ncanja muri commentaire ya Bibiliya, ndaza kubabwira ivyo nasomyemwo ko babisomye bagaheza bakagira ico babivuzeko. Hariya mu Baroma 14 tuhasoma ayandi majambo ameze nk'ayo, nayo nyene reka tuyarabe kugira ngo twumve ikihavugwa. Havugwa ngo ni 14 nkuko nababwiye, kuva ku murongo wa 11 gushika ku wa 12. Havuga ngo kuko handitswe ngo nk'uko ndiho niko Uhoraho agize, amavi yose azomfukamira, n'indimi zose zizovuga ishimwe ry'Imana. Nuko rero umuntu wese muri twebwe azobazwa n'Imana ivyo yakoze. Haleluya. Navuze nta mavi yose azomupfukamira. Azomupfukamira bamwe arabahigwe banezerewe kuko babonye umwami bubashe, bemeye, bakiriye.
abandi nabo bazoza ari nk'ibimaramara ariko nabo bamupfukamire bamere nka ca kibandi bafatanye ivyo civyo kigaca gita hasi kigaca gitangura kuvuga neza abaje kugifata canke ubutegetsi canke eh, bitagikunda bitagishoboka ko kironka ukuri niko bizogenda ngo amavi yose azomufukamira kandi umwe umwe wese azobazwa ico yakoze. Namye niyumvira ku bantu bariko bakora uburyarya bariko bakora ubwicanyi canke babukoze bagaheza bakibaza bati canke abandi bononye abana canke bakoze ubundi buja ariko bakibaza ngo ntawo babonye ntawabafashe nta n'uriko arabakurikirana ariko iri jambo ryo mu baroma rivuze ngo umwe umwe wese azobazwa ico yakoze. Haleluya. Ndashaka ko nzopfukama imbere y'umwami Yesu nezerejwe nuko ambona neza ataco anyagiriza. Tubandanije hariho n'ahandi handitse kuri ivyo nyene ni mu Filipi kabiri. Ayo Filipi kabiri naho turaharondera twasome twongere tunezererwe aya majambo tugaburiwe muri aka kanya. Mu Filipi kabiri aradusigurira ngo reka duhere ku murongo wa 5. Yesu yatubereye akarorero mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu. Uwo naho yari asanganywe ishusho y'Imana ntiyiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu co kumirako, ariko yisiga ubusa yabira ishusho y'umugurano acika usa n'abantu, kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu yicisha bugufi araganuka gushitsa ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba. Nico catumye Imana imushira hejuru cane ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu, ay'ivyo mw'ijuru n'ay'ivyo kw'isi n'ay'ivy'ikuzimu, kandi n'indimi zose zize zature yuko Yesu Kristo ari uhoraho, ngo biheshe Imana Data wa twese icubahiro. Amavi yose azopfukama, indimi zose zizokwatura ko Yesu ari umwami. Haleluya. Ngo ari ivyo mw'ijuru, ari ivyo kw'isi, ari ivy'ikuzimu, vyose ngo bizokwatura ko Yesu ari umwami. Mwavyumvise? Abo mw'ijuru n'abanyejuru n'abamarayika, ngira ngo ab'isi n'abantu abera b'Imana, ab'ikuzimu n'abadayimoni canke abaneshejwe bazoba bariyo nabo bazokwatura ko Yesu ari umwami. Turipfuza rero twebwe kuzoba duhagaze neza. Nawe nico ndakwipfuriza, kandi amahitamwo n'ubu, amahitamwo n'ubu. Ego, hari ijambo rikurikira ngaha naryo turisoma muri Mariko. Aha no kugira ngo dutahure ko tuzobona Yesu, tuzobona Yesu, tuzobona Yesu. Muri Mariko ku murongo wa 16 turahera ku murongo w'10. Mariko umurongo wa 16 duhereye ku murongo w'10 niho hatubwira aya majambo duhereye ku 9. Mbe umutwe w'amajambo uvuga ngo Yesu yiyereka abigishwa bamwe. Yesu amaze kuzuka mu mutwenzi ku wa mbere w'iminsi indwi, abanza kwiyereka Mariya Magadalena, uwo yasenzemwo abadayimoni indwi. Uwo aragenda abarira ababana nawe
asanga barira bababaye barira, nabo bumvise ko ari muzima kandi ko yamwiboneye ntibavyemera. Hanyuma y'ivyo yiyereka babiri muri bo afise iyindi shusho, bagenda baja mu misozi. Nabo nyene baragenda babibwira abasigaye, maze ntibabemerera nabo. Hanyuma yiyereka bamwe 11 bicaye bariko bararya, abagaya kutizera kwabo no gukomantara kw'imitima yabo, kuko batemeye abamubonye amaze kuzuka. Arababarira ati, mugende mu bihugu vyose mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Kandi ibimenyetso bizokwama biboneka ku bizera n'ibi: bazosenda abadayimoni mu izina ryanje, bazovuga indimi nsha, bazofata inzoka, nibanywa n'ikintu cica ntaco kizobagira na gatoyi, bazorambika ibiganza ku bagwayi, abagwayi bakire. Aha bavuze bikeyi, kuko murabizi yuko abayizera barasengera ibintu bakabibona. Ego, abizera n'Imana irabagendera, bakabona, bakaganira, bakumva muri bo mpwemu yera abigisha ibintu vyinshi. Murazi ko hariho bavugishwa n'Imana. Usibye ko muri ino minsi hariho benshi badutse bigira abavugishwa, ariko nta gishasha kirimwo, kuko vyari vyarahanuwe ko hazoboneka abigira abavugishwa kandi atari bo. Mugabo ijambo ry'Imana ritubwira yuko ubuhanuzi butavuye ku Mana bugaragazwa n'uko butabaye. Haleluya, haleluya. Twumvise ngo hazogera igihe amavi yose apfukame. Ego, hazogera igihe amavi yose apfukamire uwo mukiza, n'amaso yose nazomubona, natwe tuzomubona. Kandi byumvikana yuko si twebwe gusa abizera, ariko n'abatizera, abamuhakanye nabo bazomubona. Ndashaka nshuti yanje ngo uvyumve neza, kugira ngo uzomubone utari muri abo kumaramara, uri muri abo kunezerwa nuko yabonetse, nuko yaje. Yesu azoza kandi tuzomubona, azotugaragarira, amavi yose azomupfukamira, n'indimi zose zizokwatura ko Yesu ari umwami. Ndakwipfurije rero umunsi mwiza, ndakwipfurije kugira ico cizere no kuba uwiteguriye kuzomubona Yesu ataco wiyagiriza. Yesu aguhezagire. Mwari kumwe na Pasteur Hilaire Nininahazwe.